Mana data wa twese wo mw'ijuru, Mana mushobora vyose, Mana ukomeye kandi uhambaye kandi uvuga bikaba, uteka bigakomera, urema ibitariho bikabashaga no kubaho. Ndasenge umwene data ugiye kumva ijambo ryawe, reka rimwubake kandi rimukomeze, ko rimusanze ntaba ariko rimusiga, ariko rizana impinduka mu buzima bwe no kubimwerekeye byose, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Turabaramukije mwese bakunze ibikiganiro, haracariho ivyizigiro, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Turakomeje ikigwa twatangiye gifise teme ivuga ngo menya uburyo 12 wakwitwaramwo ukagera ku vyasezeranywe, ukagera ku vy'Imana yavuganye nawe. Ikigwa ca mbere cari gifise teme yavuga ngo menya impamvu zine zituma Imana yemera kuca mu bibazo. Noneho tuca turanababwira isoko y'ibibazo tugenda duhura navyo aho ituruka. Tuja gusanga iyo soko ituruka muri Satani. Satani uteza abantu indwara, ni uteza abantu ibibazo, niwe wica abantu. Imana ntabwo yica, ahubwo ni Satani uteza ivyago vyose abantu bagenda bahura navyo. Isoko yavyo ituruka muri Satani. Niwe yosha abantu, niwe atuma abantu bagomera Imana, niwe atuma abantu batumvira Imana, ivyo bigateza ibibazo n'ivyago bitandukanye. Imana idutabare cyane. Kandi impamvu nawe aduteza izo bibazo twasanze ari impamvu zitatu. Impamvu ya mbere yifuza ko tuva ku Mana. Impamvu ya kabiri ntagomba ko dushika mu masezerano y'Imana yasezeranye. Impamvu ya gatatu ashaka twame mubabaro, twame mu gahinda, kubera umubabaro w'umuntu niwo munezero w'abadayimoni, niwo munezero wa Satani. Niyo mpamvu Yesu yaciye avuga ngo munezererwe imisi yose muri Kristo Yesu, munezererwe imisi yose. Ngo ndabisubiyemwo, ni munezererwe. Ntandi hantu ushobora kuronka umunezero uretse muri Kristo Yesu. Mwisi nta munezero ubayo. Mwisi urashobora kunezererwa uno munsi, ejo ukababara. Imana ihabwa icyubahiro. Ubu buryo 12 iyo wabukoresheje neza, nta mpamvu nimwe yatuma utagera ku masezerano y'ivyo Imana yasezeranye. Hari abantu benshi Imana yavuganye nabo, yabwiye ibintu bitandukanye, ariko batazigera babibamwo, batazigera babigeramo, kubera ko batitwaye neza mu nzira ikuganisha mu masezerano. Abisirayeli batanguye urugendo babwiwe n'Imana ko ibatwaye muri Kanani, ariko ikibabaje nuko bamwe bapfiriye mu butayu, bapfiriye mu bugaragwa, kubera batumviye Imana, bitotombeye Imana, vyatumye batagera mu gihugu cy'amasezerano. Hashitseyo 2 gusa, ndetse n'abana babo n'abuzukuru babo, ariko abavuye muri Egiputa benshi bapfiriye mu butayu. Nuno munsi rero ari abantu bavuye muri Egiputa, bavuye mu mwiza, bavuye mu vyaha, bacunguwe n'umwami, ariko batazagera mu bwami bw'Imana. Natwe turi mu rugendo rutuganisha mw'ijuru. Ijuru niryo Kanani. Urugendo abisirayeli bafashe baja muri Kanani bava muri Egiputa, ni nagwo rugendo natwe turiko dufata, tuva mu mwiza tuja mu muco, tuva mw'isi tugana aho umwami wacu Yesu Kristo ari. Imana ihabwa icyubahiro. Rero hariho benshi batazagerayo, nk'uko abisirayeli benshi muri bo batigeze bashikayo. Ariko ubu buryo 12 ababyitwayemo neza babasha kugera ku vy'Imana yavuze ku buzima bwabo. Rega dusome Yoshua 1:7 n'uwa 8, havuga ngo mugabo shikama ushire amanga cyane, kugira ngo witondere ibyo vyagezwe byose bivuga, ubishitse ivyo Mose umusavyi wanje yakugeze. Ntuzutambamire iburyo canke ibumoso, kugira ngo ugire ukuboko kwiza aho uzaja hose. Ibiri muri ico gitabo cy'ivyagezwe ntuzubikure mu mutima, ntuzubikure mu kanwa kawe, ariko uze wame ubirimbura ku murango no mwijoro, kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemwo byose. Niho ivyawe bizogenda neza, ukagira amahirwe. Imana itoranya Yoshua kugira ngo asubirire Mose, ko Mose yari yamaze gucaho, Imana yari yamaze kumutwara. Kiravuga ati rero Yoshua, kubera we wagendanye na Mose kandi wamukoreye, amavuta ya Mose yarashoboye kukwandukira. Ubwo rero niwe ugiye gusubirira Mose, niwe ugiye gutwara abisirayeli. Yoshua agira ubwoba. Imana iramubwira ngo shika mushira amanga, nzaba ndi kumwe nawe, gusa uze witondera iby'umusabyi wanje Mose yakugeze, byagezwe yakugeze, uzuvyitondere
byose, nuze utambamira iburyo canke ibumoso, ariko uze witondera ivyagezwe birimwo ubirimbure ku murango no mwijoro, ngo maze uzogira amahirwe kuvyo uzakora byose. Ikintu rero ca 10 arico nashaka kuvuga ni ukuguma mu ijambo ry'Imana. Muri vya bintu 12 ikintu ca 10 ni ukuguma mu ijambo ry'Imana, kuguma mu vyagezwe vy'Imana. Paulo agiye gusezera ishengero arababwira ngo mbaragije Imana n'ijambo ryayo ryo rishobora kubakiza, ryo rishobora ngo kubashikiriza ibiragwa byose. Hari ibintu Imana yaturaze biciye muri Kristo Yesu, hari ubuzima Imana yateguye ibutegurira muri Kristo Yesu, nk'uko Abefeso 2:10 atubwira ko hari imirimo myiza Imana yaduteguriye kuva kera kugira ngo tubashe kwigenderamo. Iyo mirimo myiza Imana yayiteguriye muri Kristo Yesu. Iyo umuntu yinjiye muri Kristo abatangiye kugendera mu mirimo Imana yateguye. Iyo umuntu atarakizwa, atarakira Yesu, ntabwo aba aratangira kugendera mu mugambi w'Imana, aba yaratakaje inzira, kubera inzira y'ukuri n'ubugingo itugeza kuri data, maze tukagera kuvyo data wo mwijuru yateguye ni Yesu Kristo. Hari abantu bayikwepa iyo nzira bagaca ruhande, ariko iyo nzira irashika. Ni inzira y'ubuzima, ni inzira irimwo amagara meza, ni inzira irimwo ubutabazi. Iyo nzira ya Kristo ni inzira irimwo ivyo ukeneye byose. Mu ntango biragoye, ariko kubandanya winjira muri iyo nzira uriko ugenda unezeregwa, ni kugenda winjira mu byiza bitagira ingano. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana n'ubuzima, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana ryasizeho byose. Ufise ijambo ufise byose. Dawidi aravuga ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje. Ahantu turiko tunyura hari umwiza mwinshi, udafite ijambo urashobora kuyoba, urashobora gutsitara, urashobora kugwa no mu nzira ugasanga waguye mu kinogo utabizi, kubera atamuco uba ufite. Ariko ukeneye umuco witwa ijambo ry'Imana. Biravuga ngo muzamenye ukuri kuzaba kwidegembya. Niki kibohora ubuzima bw'umuntu cyambere ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rifite ubushobozi bwo kubohora. Birivuga ngo muzamenye ukuri, ari amakuru umenya maze ubuzima bwawe bugaca buba delivery. Ari amakuru utarayamenya ushobora kwibaza ngo uranaboshwe ariko utaboshwe. Umunsi umwe haza umuntu arambwira ngo sengera ivyanje byaranze, yari umukobwa, ambwira ngo sengera umbohore, ngo nta muhungu n'umwe yigera ndeba, ngo nabaje bahita bagenda. Ndamubwira atoya we ntabwo uboshwe, ahubwo ubwibone nibwo buriko bukubuza kubaka. Abasore ni benshi baza ukurondera, ariko we ubwibone bwatumye wiremera umugabo w'umudiaspora, wiremera umeze ukuntu runaka wowe ubishaka. Rero uwo nguyo ntabwo ari nawe Imana yaguteguriye. Imana idutabare cyane. Hari abantu ubwibone bubuza kubaka ingo, abantu ubyibone bukababuza kugera ku vy'Imana yateguye. Birivuga ngo Imana igwanya abanyabyibone, ariko abanyabuntu abikije bugufi Imana ikabibahera ubuntu. Gihe cyose uzagira ubwibone uzaba wishize mu ntambara n'Imana, kubera Imana irakunda abantu baciye bugufi. Ijambo ry'Imana ni kimwe mu bintu bizagufasha kugera ku vy'Imana yavuganye nawe. Ijambo ry'Imana rizakuyobora rikugeze mu bwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana ubwaryo ni Imana. Usomye Yohana 1 batubwira ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho, jambo yahoranye n'Imana, nta cyaremwe na kimwe gitaremwe nawe, byose byaremwe nawe. Ufise ijambo ufite byose. Ijambo ryahozeho kandi rizahoraho. Biritubwira ngo byose bizavaho, ariko ijambo ry'Imana rizahoraho. Matayo 2:4 batubwira uwubatse inzu yiwe, umwe ayubaka ku rutare, undi ayubaka ku musenyi. Batubwira ko wayubase ku musenyi agereranywa n'umuntu yumva ijambo ry'Imana maze akarikora akarishira mu ngiro. Uwubatse ku musenyi agereranywa n'umuntu yumva ijambo ry'Imana ariko ntarikore, ntaririmbure ngo arigenderemwo. Birivuga ngo hagwa imvura y'isegenya irimwo imivo myinshi, irimwo imivo igenda iratemba, maze ngo ica kuri yanzu, ngo maze yanzu yubatse ku musenyi irasenyuka, isenyuka ryayo ribiri komeye
irakomeye, ariko ya yindi yubatse ku rutare ngo yo yagumye ihagaze yemye, ngo kuko yari imase ku rutare. Ntibisigura ko gukizwa ko bizatuma ibibazo bitaza ku buzima bwawe. Ibibazo bihura n'abapagani byo bihura n'abakristo, kubera uduteza ibibazo n'umwe ni Satani, nta numwe yifuza ko abona ubugingo buhoraho. Ibibazo rero abapagani bahura nabyo ibibazo natwe abakijijwe duhura nabyo. Ibigeragezo bihura n'abapagani nabyo bigeragezo natwe duhura nabyo, ariko itandukaniro nuko bamwe bubatse ku rutare, nuko bamwe bafite Yesu indani muri bo. Ivyo bibazo bishobora kuza ariko ntibishobore kubanyiganza. Indwara igashobora kuza ariko nishobore gukura mu Mana, ukabandanya wizera nubwo ufite ubugwayi. Birivuga ngo Yobu ahura n'amarushwa ngarika komeza inzira yo kugororoka, ngariko akomeza yubaha Imana, aguma mu ijambo ry'Imana. Yobu ntiyatuka Imana, akomeza yubaha Imana, akomeza ashira hejuru izina ry'Imana. Yobu aguma mu ijambo ry'Imana. Ibibazo duhura nabyo nibishaka kudukura kuri urwo rutare, kandi kuri urwo rutare niho hari ubuzima bwacu, niho hari amahoro yacu. Haleluya. Wibuke ko Yesu agereranywa n'ubwato. Yesu ni ijambo. Ufise ijambo ubusa n'umuntu ari mu bwato Nowa yabaje, aho ibibazo vyariko vyica abandi, Nowa we yarabivyagiye ko hejuru. Iyo ufite iryo jambo ivyica abandi basuta kabareya, wewe naco bikugira ahubwo birakuzamura. Imana ihabwa icubahiro, kubera ibibazo nibitubuza kugera mu masezerano, ariko ivyo bibazo iyo twagumye mu ijambo ry'Imana bihinduka ingazi tugeza mu masezerano. Yosefu aguma mu Mana, yubaha Imana, agumana ijambo Imana yavuganye nawe, yumira ku nzozi kw'ijambo Imana yari yamubwiye yiryamiye, maze Yosefu agera mu masezerano. Ibibi byose bamukoreye byahindutse transport imwinjiza ku masezerano. Nuguma ku Mana ukaguma ku ijambo ryayo, ibi byose bazagukorera bizagusunikira mu masezerano, bizagusunikira mu vy'Imana yateguye. Imana ibwira Yoshua ati ntutambamire iburyo canke ibumoso, guma mu vyagezwe vyanje uzagira amahirwe kuvyo uzakora byose. Usomye gusubira mu vyagezwe 2:8, Imana ivuga ngo nimwemera mukumvira ivyagezwe vyanje, mukumvira ijambo ryanje, nzabagira umutwe sinzabagira umurizo, muzababo hejuru, muzahezagirwa ku murango no mw'ijoro, imirima yanyu izahezagirwa, ibikorwa vyanyu bizahezagirwa, amahanga azaja kubagurana ariko mwe ntimuzaja kuyagurana. Mana iravuga imigisha igeze ku 15 16 kubandanya, kitangura kuvuga imivumo bazahura nayo mu gihe batazaba bayumviye. Kumvira Imana birimwe umugisha, kumvira ijambo ryayo ukariba mukarigenderamo birimwe amahoro, kandi bizatuma ugera mu masezerano Imana yasezeranye kubwo buzima bwawe. Imana iguhezagire cyane. Ukaba uri kuradukurikirana uri ku rubuga rwa YouTube, reka ngusabe gukanda sabone cyangwa subscribe. Reka uri kuradukurikirana uri kuri Facebook, reka ngusabe gukanda follow cyangwa suivi kuri no page, kugira ngo uzaje ukurikirana ibiganiro tuzaje dushiraho. Imana iguhezagire cyane gose. Nimudukurikirana uri muri groupe, reka ngusabe gusangiza inshuti zawe ino audio butumwa bwiza. Imana iguhezagire cyane. Data ubwiza budasanzwe, ndasenga mwene data weje kumva ijambo ryawe, reka rimwubake rimukomeze, ko rimusanze ntaba ariko rimusiga, rizana impinduka mu buzima bwe mu izina rya Yesu. Abagwaye nibakire, ababoshe nibabohoke, abisi imitwaro ikomeye mandara basete y'abakaya. Mana ubabera inyishu mu izina rya Yesu Kristo. Kuboko kwawe kwiza reka gufata abantu bari baravuye mu ijambo ryawe, kubagumize mu ijambo mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Urafise inzozi warose zirakuzazanira, ufise umutwaro, ufise ikibazo runaka kubijanye na Bibiliya wifuza kutubaza kugira ngo ubone inyishu, urashobora kutwandikira kuri no WhatsApp +257 65 77 339. Mwarahezagiwe, mwari kumwe na Apostle Ndo wa Kristo Glory Shine, muri umugisha w'amahanga menshi.